Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Niyongeko. Turi ku munsi w'Imana igenekerezo ry'indwi umwaka wa 2024 ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mukurikire amakuru twabateguriye abanda yahera ku ngingo nkuru ashimikiyeko. Makuru y'umutekano hari umuntu yishwe arashwe n'inzego z'umutekano mu rukerera rwo kuri uyu w'Imana muri zone ya Kinindo mu gisagara ca Bujumbura. Bivugwa ko uwo yishwe yari mu mugwi w'abasuma bari baje gusahura muri ako gace. Ubusuma bumaze iminsi bwibonekeza aho ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bukaba buraje ishinga abanyagisagara muravyumva muri ano makuru. Abanyagihugu bateshejwe izabo ba muri site ya Buraza mu ntara ya Gitega barashira habona agatotezo bariko barakorerwa mu kiringo c'imisi 3 amazi 6 ya bamwe muri abo banyagihugu aramaze gusamburwa n'imisoresore y'imbonera kure zegamiye umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD. Turabashikana no mu gihugu kibanyi ca Tanzania neza na neza mu kambi ya Nduta aho abarundi b'impunzi basabye indaro nk'iyo kambi bafise amakenga ko indwara ziturutse kw'isuku rike zishobora kubiraramwo bitewe n'utuzu twasugumwe twarengewe n'amazi mu kanya nkuri mwimwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa mu nkundire mpere mu gisata cy'umutekano ku nkuru iciye ku masonga nyamejeje kubibabwira. Hari umuntu yarayishwe arashwe muri quartier Oyiwahiri muri zone ya Kinindo mu gisagara ca Bujumbura. Nkuko amakuru atangwa n'abanyagihugu bo muri iyo zone abivuga, hari igihe cy'isaha 8 n'igice z'ijoro buca ari kuri uyu w'Imana aho haza umugwi w'abasuma kwiba ku rugo rwitwa Eugene Buhinja batazira mututsi asanzwe ajejwe ubutunzi kw'ishure kaminuza nderabigisha NS. Ico gihe nkuko ayo makuru abandanya bivuga, umwe muri abo basuma yaciye araswa n'umwe mu bapolisi bacungera uwo nyene urugo aca aracikana. Abo bari kumwe nabo baciye bayanyaga bakamanganira mu micungararo y'iyo quartier. Abajeje umutekano muri iyo zone bari kumwe n'abajejwe intwaro bamenyesheje ko ribaye irya kabiri abasuma baza kwiba kuri urwo rugo. Uwo yagandaguwe akaba atashoboye kumenyekana kuko atabimuranga yarafise. Bamwe mu banyagihugu bo muri iyo quartier Oyiwa bamenyesha ko hamaze iminsi hibonekeza utugwitwa abasuma mu masaha y'ijoro bagateshwa n'abasanzwe bararira imihana yo muri iyo quartier. Ubwo busuma bw'abantu bitwaje ibirwanisho rero bumaze igihe bwibonekeza mu gisagara ca Bujumbura burateye amakenga abanyagihugu. Ku bw'abo banyagisagara ubwo busuma bwo babutunganywa nabo mu nzego z'umutekano n'iperereza ry'u Burundi. Ni mu gihe gushika ubu ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo umutekano ataco burashima kubivuga ko. Kuri kimwe abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura yaganiriye na radio RPA. Mu gisagara ca Bujumbura hamaze iminsi hari ubusuma ubona kumenga n'ubusuma bufashwe mu mugongo n'abantu bajejwe umutekano na cane cane abantu bo migendero y'igihugu. Mu minsi yahera muri quartier industrielle harafashwe abasuma bagiye kwiba. Ntimukeye kabiri baragiye Mutangano aho bita kwa Mutukazi bariba amafaranga bariba n'imashine nyabwonko. Ico gihe barafashwe ariko bahejeje gufatwa uwitwa Nkoroka na Kazungu bazwi mu bintu by'ubwicanyi n'ubusuma mu rwego rw'iperereza baraje. Ico bakoze abantu bagiye babatwaye ariko uyu munsi ntawuzi ivyavuye biko. Ico abanyagihugu bo ngaha ku Mutanganoro twabonye ni uko uwo Nkoroka na Kazungu batumenga n'abantu baje gusuka mu mabisi, baje kuba nk'abahuza hagati y'uwivye n'uwibwe atanahamwe yigeze bikaboneka. Mw'ijoro ryaheze mu Kinindo haje abandi bantu kandi baza nk'uko ntibaje kwiba ku Mutanganoro, baraza mugabo umusuma umwe araheza aragandagurwa arashwe n'umupolisi asanzwe akingiye uwo muntu bari baje kwiba. Ikibazo aho kiri naha abo bantu biraboneka ko bafatwa. Mbega iyo bafashwe bagafatwa n'izo nzego z'iperereza n'inzego z'umutekano, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano Petero Nkurikiye muzi yuko kenshi ayama yitanganiza mu vy'amatangazo
iyo abantu bafashwe ngo mu busuma mu bukozi bw'icyo butandukanye mugabo uyu munsi akaba atazayakora byumvikana yuko urwego rw'iperereza n'urwego rw'ipolisi bashobora kuba bazi abo bantu aba ari bo bashobora kuba bafitemo uruhara bakavuga bati twafashwe reka dushinganire ikibazo ntibyumvikana ingene Petero Nkurikiye tuzi ibyo akora naho amatangazo asohora cyangwa yerekana kenshi biba ari elementanya uyu munsi atacaragira kubera yuko ari ubusuma bushobora kuba bwateguwe kandi bushingiwe ikibaba nabo mu nzego z'umutekano naho umuntu abwira amakenga ko hari ibintu ngaha mu gisagara cya Bujumbura ariko biraba by'ubusuma bishobora gukorwa n'abantu bo mu rwego rw'iperereza hamwe n'abantu bo mu rwego rw'umutekano ico dusaba ni uko bwa mbere hoho abajejwe umutekano bomera amagabo hanyuma ako kazi kagasambuka n'abo bantu basanzwe bakorana nkoroka n'akazungu n'ukuri ntawe utazi bari abantu b'abasuma kandi babicanye ikindi iyo umuntu atagira inosenga arisere ni uko abantu baba maso kuko iyo warujije gukingirwa n'umuntu akaba ari baza gusahura n'abantu bakamagabo kuko muri iyi minsi ibintu dukorera by'ubusuma birateye ubwoba abahinga ba ONU baremeza ko abasirikare benshi b'u Burundi bamaze gusiga ubuzima mu ntambara zo kurwanya umugwi M23 muri Kivu y'uburaruko abo bahinga bamenyesha ko imigenderanire ya gisirikare hagati ya leta y'u Burundi n'iya Kongo y'intwaro rusangi yatsimbatajwe mu kwezi k'umunani mu mwaka uheze Emile Nibasumba muri myandagaro mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 leta y'u Burundi n'iya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziyemeje kubandanya kugwiza ibikorwa rusangi vya gisirikare kugira zigwanirize hamwe umwansi uwo ari we wese azobateye kimwe muri ivyo bihugu abahinga ba ONU bavyanditse basigura ko mu ngingo ya gatatu y'ayo masezerano ivyo bihugu vyiyemeje kugwaniriza hamwe iterabwoba hamwe n'imigumuko mu ngingo ya gatanu y'ayo masezerano nyene ivyo bihugu ngo vyumvikanye ko iruhande y'urwo rugamba rwa gisirikare bizoshigikirana mu bijanye n'imigenderanire n'amakungu muri ico cegeranyo cashizwe ahabona mu ntango z'uku kwezi kwa mbere abo bahinga bishira hamwe mpuzamakungu ONU baributsa ko ayo masezerano yiyongera ku yari yasinyiwe Bujumbura hagati y'abashikiranganje bo kwivuna abansi b'ivyo bihugu bibiri muri ntwarante uwo mwaka nyene w'ibihumbi 2023 intambara zo muri Kivu yo mu buraruko nizo ariko ico cegeranyo gishimikirako cane abo bahinga bavuga ko ibisirikare vy'ivyo bihugu bibiri byafashanije cyane mu kugwanya umugwi witwaje ibigwanisho M23 kuwa gatanu munyonyo mu 2023 abasirikare 10 b'u Burundi bakaba barahitanywe n'intambara zabereye mu bumanuko bw'ahitwa Kicanga nk'uko abo bahinga bishira hamwe mpuzamakungu ONU babivuga muri izo ntambara abo bahinga baremeza kandi ko baronse amakuru y'uko umusirikare w'u Burundi Ndikumana Emerance yafatiwe muri izo ntambara mu nyuma ahava yerekanwa mu masanamu yashizwe ahabona n'umugwi witwaje ibigwanisho M23 ugwanya leta ya Kongo ico cegeranyo kikaba ari icimfata kibanza mu kurindira ko abo bahinga ba ONU bakorera kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batanga icegeranyo gikwiye mu mpera z'ikiringo cyabo muri mukakaro muri umwaka w'ibihumbi 2024 urakoze Emile Nibasumba tumira amategato dushe twandaniza n'amakuru mu gisata c'agateka kazi na muntu amazu agera kuri 6 y'abacehejwe izabo baba muri site ya Buraza mu ntara ya Gitega haramaze kubomogwa n'imbonerakure zihagarikiwe n'abajejwe intwaro kuva kuri uyu wa gatanu abantu 25 ubakaba aribo bariko baraturatura kuko batigeze berekwa ahandi baja abo bakaba baje biyongera ku bandi barenga amajana 3 bangajwe muri ubwo buryo nyene haraheze imyaka 3 idonido na Danicre iratwumva iryo bomogwa ry'amazu y'abateshejwe izabo aho muri site ya Buraza ryari rihagarikiwe n'umuhanuzi ntayigayezwa wa komine Ndayitwaye ko Etienne na ico gikorwa kikaba cyari cyahawe imbonerakure zaho ndetse bakaba baranazihembeye ako kazi zahawe iryo totezwa nk'uko amakuru RPA akura muri iryo site bivuga bikaba atari rya vuba kuko bamaze imyaka 3 bangazwa ku citwazo cyuko hagira harangurirwa umugambi w'igihugu umwe mu baba muri iyo site ya Buraza aravyigana turandika amakete no tukagorogera ababishe umugambi wa komine nguko bakibitaro turandikira abanyamatayi
agisha yasanze agitaraza yavuze ngo nawe uriya umureke akamenyereza baca bagomora inzu 30. bamaze kubona ko hashobora kuba hari icihishije inyuma y'uwo mugambi, abateshejwe izabo bahavuye batabaza umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNIDH mu mfunyafunyo, ariko bibi vy'ubusa. Abo banyagihugu bababazwa no kubona ata mutegetsi n'umwe yigeze agira icyo akora ngo bareke kwangazwa mu gihugu cabo, batanahawe aho bakika umusaya nk'uko bari babibemereye igihe baza kubabwira ivy'uwo mugambi wa leta. ntabwo yatashe abakanze abari na bukwe kandi barashunze abantu barashwiragiye kandi kumva igihugu cyose kandi batiye ushatse guhunguka bamwubasiye nasibye hashira icyizere igicuti imironde abereka ubwo bubasiye inzataha kandi bubasiye ahantu hari umutekano. Abo bateshejwe izabo bariko baratotezwa ni ababa hepfo y'ivuriro rya Hiburaza mu kibanza kingana n'ihegitari 2, bagasaba leta kubarenganura kuko nabo ari abana b'igihugu. Kuri iyo myidogo uruganda rwa RPA rwarondeye Etienne Ndayitwaye ko umuhanuzi ntayegezwa wa komine cyo kimwe na Niyongabo Desire arongoye komine Buraza ari naho hari iyo site y'abateshejwe izabo, ariko turabakena. Dani Claire iratwumva tuve Gitega tuje mu ntara ya Bujumbura muri ico gisata nyene c'agateka kazi na muntu, aho muvuga butumwa Moyize Congera umuyobozi w'ishengero na yote akaba na nyene ihinguriro ry'ibinyobwa ryitwa Macadamia byose biri muri zone ya Rubirizi komine Mutimbuzi afungiwe mu bero rikuru rya Mpimba kuva ku munsi wa gatanu w'indwi turiko turasozera. Imvo itangwa n'abegereye umuryango wiwe ngo nuko yoba yaranse gutanga amafaranga yasabwe n'umwe mu mbonera kure yaje amubwira ko atumwe nabo hejuru. Inkuru ya Eric Niyonzima. Apotre Moize asanzwe muri kati ya Carama na y'ihinguriro ryiwe ringura ibinyobwa rikaba riri mu Rubirizi. Nkuko amakuru duhabwa namwegera avyemeza, hatanguye kuza umusore w'imbonera kure amubwira ko hari amafaranga ategezwa gutanga kugira abandanya akora mu mahoro. Nawe kubera azi akuje ivyangombwa vyose aranka gutanga amafaranga atagira insiguro. Nkuko iryo soko ribandanya ribivuga, iyo mbonera kure yamubwiye ko yo kwishikana canke akibonera ko ivyo yabandanije abona ko bidashoboka kuko atatahura ko yobuzwa amahoro mu iterambere. Ubona ko iryo hinguriro ryiwe risanzwe rihaye akazi abantu bagera kuri 500. Bidateze Apotre Moize yaciye atangura guhotegwa nkuko isoko ryacu ribisobanura. Twageze tubona bukeye na kabiri mbona kwerekana n'abapolisi nzananye n'umudamu akora antikorigisiyo muri rirare yinjira mu nzu kwa Apotre n'ahasanzwe akorera baza ibikoresho bimwe bimwe bakiri aho aravuga ati baduha amafaranga hapfuye hejuru turagutanga ngo ugiye aje bamutwara bamushikana muri peji twarateze ngaho aravuga ati mbona umwana nta cyaha afite aramwegura arataha. Naho ntivyahereye ngaho kuko iyo mbonera kure yemeza ko yatumwe n'abantu bo hejuru yamubwiye ko bidaheze. Munyuma atashe muhira jewe n'abamuhamagara ngo n'ubundi kivuye hejuru dosiye yavuye muri baje bajyana muri parike baca kwa dosiye nga muri parike nta no kwisigura ntaho biragute ku wa gatanu baciye bamutora bagenda baramufunga kuno kuvuga haraye kuva ku wa gatanu afungiwe ibohero rikuru rya Mpimba. Abegereye Apotre Moize yaba abajyango canke abagenzi biwe bose basaba ko yorekurwa atagisabwe kuko afunzwe kubera ko yanse gutanga ibiturire. Ibi kandi abanyagihugu batandukanye babona ko arivyo bituma abanyamitahe badahurumbira Burundi kuko n'uwuje acuragizwa yakwa amafaranga aho hari n'abatacifuza kugira umugambi n'umwe w'iterambere barangurira mu Burundi. Aha basaba abajejwe intwaro guhagarika iyo ngendo kuko ituma igihugu kidatera imbere. Tukiri ngaho nyene mu ntara ya Bujumbura mu yavugwa mu by'imibano, abanyagihugu bo ku mutumba na zone Muyira muri komine Kanyosha baratewe umutima uhagaze n'igiti gifashe insinga zitwara umuyaga nkuba gishobora kugwa umwanya wari wo wose. Ico giti gisanzwe giseguye insinga z'umuyaga nkuba ufise inguvu nyinshi cane haute tension mu rurimi rw'ikinyamazuru, gihagaze neza na neza mu itongo ry'umunyagihugu risanzwe ririmo indimo z'ubwoko bwose. Caraboze ku buryo n'umuyaga ushobora kugihenura. Abanyagihugu muri ako karere na cane hejuru y'imihana izo nsinga zicako batinya ko cyo kwiha inkumbi. Mu ruganda rwa radio RPA tukaba tutashoboye kuronka abajejwe intwaro n'abarongoye ishirahamwe Regidezo kugira tubabaze uko bategekanya gutabara abo banyagihugu.
dutandukira igisata c'indero twigoro twabo two kugerageza gusanasana ishure shingiro rya Gahuni riri ku mutumba Nyabungere zone na komine Bugarama intara ya Rumonge ngo ntitugishigikirwa na leta. Ivyo nibibandanya gushikirizwa na bamwe mu bavyeyi barereye kuri iryo shure nyuma yaho kuri uyu wa gatandatu berekanye ingene izo nyubako zashaje bakaba batinya ko zizohava zisenyuka zikiha inkumbi. Umwe muri abo bavyeyi asaba leta ko yobafasha iryo shure rigasanurwa. Umvirize. niba abantu baje gufata amatafari mu gihe hageze muci hama abavyeyi bagaca bisuganya bakagira udufaranga bagatanga bagahemba abafundi bubaka. None ivyo bikagera ryari abavyeyi bamwe bariko abavyeyi twebwe tuharere kamwe turiko turafata abana bacu tubiha amafaranga. Ni ukuri turabasha n'ubukene turimwo badufise amafaranga yo kubaka amashure twama turiko turubaka amashuri. None leta ntaco yodufasha. Leta yigeze kubitanga amabati ariko kubera biguma biguruka hazinyaga mubigororera hasi akavunjagurika. Nico gituma nawe imvura iguye amabati imvura igwa indani abanyeshuri bakanyagirwa, haba mu burezi mu madirisha abanyeshuri bakanyagirwa, ibibaho vyarabomaguritse umwana ashaka ngene yandika. Ni ukuri hari ibibazo vyinshi vy'umurengera twebwe abana bacu bazaja bahapfira dufite amakenga. Ubumenyi bwobwo ntacyo tukibuvuzeko. Ntacyo tubuvuzeko pe. Urashobora gusanga umwana ni ukuri agera no mu mwaka wa kane atabumenyi bukwiye buhagije afite kubera kwiga nabi bigabisha vyiga bici hasi n'ivyo bibazo vy'ubukene budasanzwe. Ibitabo bibikwa nabi, ibitondi binaramba kubera bije mu Kongo. Murabona ingene intebe zimeze, intebe ziha ibiti bakika vy'imikaratusi bagacisha bakicara kuko nyene bandi bakicara ku matafari. Ni ukuri twebwavyeyi turarushe. Dusozerere ku makuru y'impunzi. Imvura imaze iminsi igwa mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania. Mu vyibangamiye harimwo utuzu twa sugumwe ututari duke twararengewe n'amazi, ubu imyanda isendera hejuru. Impunzi zo muri iyo kambi zitinya ko hashobora kwaduka indwara ziturutse kw'isuku rike. Ivyo bikaba bigoye bikiriko mu gihe ata mpunzi n'imwe irekuriwe kwimba akazu ka sugumwe gashasha. Ni inkuru ya Elvis Niyomwungere. Ahatari hake mu nkambi ya Nduta utuzu twa sugumwe twagiye turuzuramwo amazi biturutse ku mvura nyinshi imaze iminsi igwa, bituma rero ata abantu bakitujamwo. Ututasenyutse twararengewe n'amazi. Ivyo rero bitera umutima uhagaze impunzi zitinya ko bishobora kubatera indwara ziturutse kw'isuku rike. Uyu ni umwe mu baba muri iyo kambi. Ikindi naco nuko hashobora kwiyadukiza nka mu kambi ya Nduta indwara ziturutse kw'isuku rike, ko utuzu twinshi twa sugumwe twarashoboye kudengerwamwo n'amazi aturutse ku nkukura. Hejuru y'ivyo rero impunzi zisanzwe zitagira uburenganzira bwo kwimba utundi tuzu twa sugumwe, abarongoye ikambi barabihanikirije. Urumva hari itegeko yuko itwarete ibomotse canke ikuzura iwawe no kugenda ku mubanyi, kuko nta burenganzira na muntu afite bwo kwiyubaka itwarete canke bwo kugenda gusaba ngo mu mashirahamwe bamwubakire amatwarete. Ivyo barasabwa kwa Musaza. Asa n'ikibazo kuko bashobora gusanga itwarete bahurirayo nk'uko ntashobora. Ku mpunzi zirenga gato ibihumbi 117 zisigaye muri Tanzania, abababa ibihumbi 60 bari mu nkambi y'Induta. Nano rero hagarukiye amakuru yo kuri uyu wa Nzero umwaka wa 2024. Ngire ko nkengurukira mwebwe mwese mwari muteramanye natwe, habagize ico baterera bose kugira ngo ashobore gutororokanywa maze abashikire nkuko mwayumvise nabo nyene bakenuye. Kuri mikro ya Emmanuel Ningeko nkaba ndabikibanuye ndabifuriza gusozera neza uno munsi w'Imana.